turongeye kubaramutsa tubifuriza amagara meza n'amahoro mu mwami wacu Yesu Kristo. Muri ca kiganiro dutahure ivyanditswe vyera, tugeze ku gutahura amabanga amwe akunda gusobanurwa ukutariko canke gutahurwa ukutariko mu gitabo c'itanguriro igice ca mbere. Icoba ciza nuko twosoma imirongo igize irema gushika ku irema ry'umuntu, hanyuma duce tugira ivyo tuvuze kubijanye n'ingene iri rema ryagenze kugira ngo utahure impamvu y'irema. Dusenga Imana. Urakoze nyaguhora ku ngoma, icatumye ibidukikije bibaho nuko wabishatse, icatumye umuntu abaho nuko wabishatse, nubihererwe icubahiro. None turakwinginze uduhe gutahura igituma waturemeye ibidukikije natwe ukaturema. Turabisenze mu izina rya Yesu, amen. Igitabo c'itanguriro igice ca mbere, mpereye ku murongo wa mbere ndasoma gushika ku iremwa ry'umuntu. Haranditswe ngo, ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, nihabeho umuco, umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, nihabeho itazanure hagati y'amazi ritandukanya amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure n'ayo hejuru yaryo biba kuno. Maze iryo tazanure Imana iryita ijuru. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke biba kuno. Maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo iryita ibiyaga. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti, isi nimere ivyatsi n'ibimera vyose vyamutubuto n'ibiti vyama ivyamwa vyavyo uko amoko yavyo ari, biri mu imbuto zavyo kw'isi nyene biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera vyose vyamutubuto uko amoko yavyo ari, n'ibiti vyama ivyamwa biri mu imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi ugira gatatu. Imana iravuga iti, mwitazanure y'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Kandi bibi vyaka vyo mwitazanure y'ijuru vyo kwakira isi biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini co kuganza umurango n'icaka gitoya co kuganza ijoro, bo n'inyenyeri. Imana ibishira mwitazanure ry'ijuru kugira ngo vyakire isi biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi ugira kane. Imana iravuga iti, mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka n'ibiguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda, ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka byose bifise ivyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana irabihezagira iti, nimurondoke mugwire, mwuzure mu mazi yo mu biyaga, n'ibiguruka n'ibigwire mw'isi. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti, sinizane ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano vyikwega hasi n'ibikoko vyo mw'isi uko amoko yavyo ari biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti, tureme umuntu mw'ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga
n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugaba amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira itehe ndabahaye ivyatsi byose vya mutubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo bibabera ibyo kurya vyanyu. Kandi ibikoko byose byo ku isi n'ibiguruka mu kirere byose n'ivyikwega hasi byose birimwo ubugingo mbihaye ivyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kurya vyavyo biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose kandi byari byiza cane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku ibikorwa vyayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Iryo ni jambo ry'Imana. Bagenzi mukurikirana ikiganiro dutahura ivyanditswe, hariho benshi ibi vyanditswe vyabereye amayobera, ntibashika ku gutahura irema ryakozwe mu minsi indwi. Bamwe biyumvira yuko irema ryoba ryaramaze igihe kirekire. Aha nagomba nkebure abadafise ukwemera n'ukwizera Bibiliya yigisha. Imana ntiyari umuntu ngo igikorwa cayo kiyigore ku buryo gitwara umwanya muremure cyane. Ndashobora kukubaza, mbega ko wiyumvira ko Imana mu kurema ivyatsi vyari kuyitwara imyaka 1000, ukaba utiyumvira ko vyoba bisigaye n'ubu biyigora kwakira amasengesho y'abantu bahagaze kuri uwo mubumbe w'isi bamaze kuba barenga miliyaridi 7? Mbega ivyo navyo kutavyiyumvira? Nimba wemera ko Imana yumva kandi kurikirana aba bantu bose n'ibintu biri kuri uyu mubumbe wacu, nico gituma wo kwemera ko ari nyabubasha kandi nyabushobozi, nkuko Bibiliya ivuga ibikorwa vyayo birahambaye ntibiserangurika. Iyinga girema ni iyinga dufise uyu munsi, somene dufise y'iminsi indwi. Inyigisho ivuga yuko irema ryakozwe umwanya muremure cyane w'ikiringo c'imyaka 1000 si inyigisho ya Bibiliya, ni inyigisho y'abacurabwenge. Kandi mu by'ukuri abayemera bazokwisanga inyuma y'uruzitiro bahonere muri Gehinomu, kuko bazoba barabesheye Imana. Reka kuyibeshera. Imana yaremye mu minsi 6 iraruhuka ku munsi ugira indwi. Hari banga rimwe ngomba kuvuguruza ku bantu badatahura ivyanditswe vyera uko Imana yabitanze bagashiramwe insobanuro za kenge muntu. Narigeze kuba ndiko ndaganira n'umuntu avuga yuko irema ryakozwe mu myaka 1000 yisunze icanditswe kivuga ngo umunsi umwe ungana n'imyaka 1000, imyaka 1000 kangana n'umunsi umwe mu nyonga z'Imana. Namubwiye nti kubera iki wigisha ko irema ryamaze imyaka 1000 ari wo munsi umwe? Ngo kubera ko hakozwe ibintu byinshi, ngo raba ubwoko bw'ivyatsi, ngo raba iyi si ngene imeze, raba amazi kuyashira ku ruhande, ngo ni ibintu byatwaye ngo igihe kirekire. Yiyumvira Imana nk'umuntu, kandi Imana ari umuremyi. Yavuga ijambo. Naramubajije nti uremera ivyanditswe vya Bibiliya byo mu isezerano risha byo bikozwe vuba inyuma y'ibinjana birenga 40? Niho yavuga ati ndemera ivyanditswe mu isezerano risha. None ni kubera iki utemera ko Imana yoba yararemye umuntu mu mwanya muto ikamubumba ikamuhumekeramo nkuko Bibiliya ivuga ikamushiraho? Ni gute wocu wiha umwanya muremure? Ngo n'umunyezaburi ngo yishuye ngo naremwe mu buryo butangaje ngo busiga ubwenge, ngo Imana yakoze nk'umuhinga, ngo umuntu agizwe ngo n'amaserire ngo menshi cyane, ngo none rero ngo Imana yabikoze igihe kirekire. Ariko ikarambwira uko ndamubwira ati kenyera amagabo tuyage unkundire, ngo yego ndavyemeye. Ati none ga mwene wacu,
Imana yoba rero yakoresheje ubwenge buhanitse burenze bwo itwara umwanya muremure mu kurema umuntu ngo yego neza cyane ngo ibyo nibyo twigisha kandi turabona ko ari byo. Ndamubaza ati mu bitangaza Yesu yakoze uvyemera byose? Tego. Igihe yashika kumva kwa Lazaro yahashitse kuwa kangahe ngo umunsi Bibiliya ngo ntibuvuga neza, ati ibyo byo nibisanzwe by'iminsi tubireke. Nta urazoma yuko yahashitse mbega yoba yasanze Lazaro ari amerewe gute, ari muri eta imeze gute? Ngo Bibiliya ivuga yuko yari yaboze. Atubivuze neza, yari yaboze. Mu yandi majambo Adamu ntiyarakira umuntu, yari ntabire. Ati none Yesu kugira ngo amusubize muzima hajya kumva yahamaze imyaka ingahe? Ubwo muvuga butumwa yabesha abantu ngo irema ryakozwe mu myaka irenga ngishika igihumbi, yamaze umwanya maramaye ndaba mu maso avuga ngo ngumbazije nabi yabisubiyemo gatatu. Ndamubarira nti nimba wemera yuko Yesu yahamagaye Lazaro yari ntabire, yari ivu, yari kibore, agasubira muzima, iryo jambo rigasubizaho ya maserire yose wavuga, ya mitsi yose na za nyama na ya maraso ya mahaha na bya bitigu na ya mara bikaba byasubizweho n'ijambo rimwe, wemere kwirema ryakozwe mu munsi w'amasaha 28. Nta kindi yaronse asubizamwo, yarihanganye arahora. Rero bagenzi dutahura ibyanditswe, umunsi uvugwa mu gitabo cy'itanguriro ni wo wuyu munsi. Ntihazogira ukubwira ko iminsi yahindutse, ntiyigeze iba migufi. Kuva uwo munsi nta munsi wabaye muremure, kuva uwo munsi nta waheze saa sita y'ijoro ngo ubundi utangure, buragoroba buraca, uwo ni umunsi umwe. Dutahure ibyanditswe byera, umunsi ugizwe n'ijoro n'umurango, ibyo bavuga mu kinyamazuru nuit et jour. Inyigisho izoza inyuranye ibyo bibiri ikabitandukanya, ntivuge ko bigize umunsi. Iyo nyigisho muzomenye neza yuko atahandi handi komoka atari kuri wa munyabinyoma yahereye ubwa mbere na mbere ari umunyabinyoma, niwe Shetani. Imana itubabarire cyane. Ibindi bintu bikunda guhotagurwa mu bijanye n'irema, ibi bintu byo kuvuga yuko irema ryakozwe mu minsi myinshi cyane, kubaca mu masureho biga amashure menshi barazi neza yuko ibimera bidashobora kubaho atamuco. None rero Bibiliya yigisha ko ibimera byaremwe mardi, umunsi ugira gatatu. Mvuze mardi ko ari umunsi ugira gatatu, harimo bamwe bigora. Ni muvyige mu birondere mu byanditswe byera birimwo. Ibimera rero bimaze kuremwa mardi, nta kuntu vyari kumara imyaka igihumbi biri muri obscurity, biri mu mwijima, kuko ibitanga umuco byagiye gusigwa kuri iyi si birayimurika bukeye mercredi ku munsi ugira kane. Iyo rero biba byatwaye imyaka igihumbi biri mu mwijima, ntibyari kugira ubuzima, kuko uzofata igiharage ugitere munsi y'igitanda kibura umuco, rijya barajya kasi gatoto nuzorisangako. N'ubuhinga bujanye no mu mashure wo kwemera neza yuko irema ritashobora gutwara imyaka igihumbi ry'ibyatsi ngo birindire bukeye imyaka igihumbi ngo buragoroba buraca. Kandi iryo jambo buragoroba buraca kiramuhore sinona ritebako ntiryari kugaruka, ahubwo Imana igirira ikigongo abigisha ivyo bintu bijanye n'irema ryabaye mu gihe kirekire, nukutatahura Bibiliya bakigura wa munyabinyoma yatanguye guhotagura ibyanditswe mu gitabo cy'itanguriro. Imana itubabarire cyane. Bibiliya yatubwiye ko Imana yavuze ngo isi nizane. Ahantu ngomba ko tuhashira katuzo, kuko ibyatsi byararemwe, amazi arashirwa ku ruhande, ibivu birashirwa ku ruhande, ibikoko biraremwa, ibiguruka mu kirere, ibyo mu kiyaga byose birasegenyuka. Ngira ndababwira ijambo risa nuko rikugora gutahura, ariko uraritahura imbere. Buriya kimwe cyose kirafise umunsi cyaremeweko, ariko tugeze ku muntu ngira ndababwire ko umuntu we aremwe mu minsi 6.
kubera ko imvuze yuko umuntu aremwe mu minsi 6 nuko irema ryo kuwa mbere riri mu bigize umuntu umuco. Umuntu atamuco ntabaho. Byarigeze gushika mu gihe cy'intambara, umubanyi umwe abona haje indege iriko iratera ibintu ikororera ku banyagihugu. Hanyuma agira ubwoba bw'abana biwe basigaye muhira, aca rirukanga arabatora abatwara mu rugarama mu kinogo batarikamwo ibitoke, kuziga ibitoke mu gice c'imbo, gutarika mu gice cy'ukumoso no mu gice cy'i Burundi hariya hagati. Ashyira muri ico kinogo bacita urugarama bamwe, ashyira yabo bana 5, aca arafuka nk'ubutarise ibitoki, arashyirako n'ibivu. Ashazaranya rukabwira papa wanje ati jeho ndabitoye abana banje ntacyo baba ndabasize mu rugarama mwe ngo ngize kujya kubitoki. Kubera ko papa yari yarize yuko umuntu atabaho atamuco, aca mubwira ati warengeje kubivutego ati barapfuye ati nyaruka ningoga dufukure. Twanje turiruka turafukura, dusanga indugumba abana yabarenze, ibyuya ni byose bariko barakorora ntibahema. Kumbe rero ku munsi Imana yari mu muco, yari iteguye integuro yo kunshiraho, yo kugushyiraho kugira ngo ubeho. Niyo mpamvu mvuze ka kajambo ngo burya umuntu wosanga umengo yaremwe mu minsi 6. Nongera ndaguhe n'ubundi burorero, nta muntu aba hatamazi. Mbere ni mwasoma muri Samueli wa kabiri, reka turabe igitabo ca Samueli kabiri igice ca 14 umurongo wa 14, hari amajambo avuga ngo erega twese tuzopfa tumeze nk'amazi aseseka ntayorwe. Nako kantu narondera. Imana yararemye amazi umuntu atarabaho kugira ngo abeho. Mugabo Bibiliya iragarutse terega twese tuzopfa tumeze nk'amazi. Kandi n'abarundi baravuze ngo amagara ngo ni nk'amazi. Mu yandi majambo umuntu ubuzima bwiwe abukesha amazi. Ntiwumva yuko irema ry'amazi riri mu rukundo rwinshi cyane. Ngeze ku bijanye n'ibivu imusozi, Imana irahashiraho. None ntubona ko bya bivu ari byo yagarutse gukuramo umuntu? Mu nkundire bagenzi mukurikirana iki kiganiro, mu marakanya mwiyumvira ibi bivu hagarara ko ni mwene wacu. Mbega ko utanavuga ko ari mama. Yobu wewe igihe yari aseserejwe n'imibabaro, haravuzwe ngo ubwobo bw'urupfu nako ni mama. Yari asanzwe azi ko yavuye mu mukungugu kandi ari bazosubiramwo. Mbere Imana igihe yabwira Adamu amaze gucumura iyo yavuye n'uwo ari we, yamubwiye ngo uri umukungugu kandi umukungugu wavuyemwo niwe uzosubiramwo. Uca wumva neza yuko mama mwene wacu muvyaranje inshuti ya hafi dusangiye amaraso cyane ya bugufi nibivu. Iyo umuntu agututse ngo urakarenzwe ivu ntuzubabare cyane, abashikije icyo Imana yavuze. Abashikije icyo Imana yavuze ahubwo nuko atazi Bibiliya bivuze mu buryo bwo gutukana. Ubundi nta muntu numwe Bibiliya ngo bariho bose barazi yuko bazopfa. Hanyuma rero umuntu yararemwe, araremerwa ivyo azorya, araremerwa amazi y'ukunywa, araremerwa umuco w'izuba ufise ibintu byinshi iryo riturasiye ryo mu gitondo rishyira mu mubiri wacu. Imana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma umuntu aba mwene wabo neza n'ibidukikije. Imana yadushiriyeho ibidukikije. Bibiliya yavuze yuko isi yarazanye ibikoko. Mugabo hageze ku muntu, Bibiliya yavuze ngo iramubumba, hanyuma imuhumekeramwo, aba ufise ubugingo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Dutahure ibyanditswe. Mbega umuntu mu by'ukuri yavuye muki? Bibiliya yigishije yuko yavuye mu bivu bibumbwe mu mukungugu wo hasi, hama Imana imuhumekeramwo abo muntu. Inyigisho ivuga yuko umuntu yavuye mu ihindagurika ry'ibintu
nayo muyishyire ku ruhande bakristo bantu mutahura ibyanditswe iva kwa Shetani. Ntabwo ari inyigisho y'ukuri, kandi n'uyitekeye bitewe bitebuka Imana izomuhemba umuriro, kuko yubahutse kubesha umuhinga Imana muremyi yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi. We nawe ukaraba ukabona ntabyo woshobora, ugasha wiyumvira Imana nka wewe, ukiyumvira nayo ko itabishoboye. Imana ikubabarire cyane, ahubwo Imana niyo yabiremye. Hari kigwa nshaka yuko dukura mu gutahura irirema ry'umuntu. Mwibuke neza yuko igitabo cy'Itanguriro Imana ihejeje kurema umuntu yaramuhezagiye, mbere n'ibikoko yarabihezagiye bisibwira kurondoka. Umuntu imaze kumurema ikamuha umugore, nawe nyene yaramuhezagiye imubwira ngo arondoke. Ariko ni kuki yasiye yihutira kumubwira iti ndaguhaye n'ibyo kurya? Ku murongo wa 29 hano Itanguriro rimwe yaciye imubwira ati ibyasi bya mutubuto bibi byo kurya byawe. Kubera iki yihutiye kumuha ibyo kurya? Ibi byoshobora kwishurwa n'abadogiteri canke abaremesha kiyago, abaganga bavyaza. Iyo umwana avutse mu gutemura icamugaburira kiva kuri nyina kigenda mu mwana, nuko atari kuri televiziyo ngo mubibone uko niko ndagira amaboko, bafata utwo kurya twari mu ruzogi bagenda kudusunikira iyo umwana mu nda y'umwana bakabona gukata, nibadukura iyo umwana badushyira muri nyina. Ibyo babigirira iki? Babigira kugira ngo mu gihe umwana atazoba aratangura gukwega ngo yonye, bashyireyo utuba turamufasha. Imana rero mu rukundo rwayo nihabwa icubahiro, mu rukundo rwayo rwinshi yaremye Adamu afise utwo kurya dushobora kumutunga umwanya aza kumara, ariko ishyamubwira ati jya, kugira ngo nawe utangure umusisi utangure gusya ibyo nawe uriye. Mbega aho nitwomara kanya duhwekereye imbere iyo Mana tuyishimira ukuntu yaturemye mu buryo butangaje, kandi gakiduha n'ibyo turya. Imana yaciye igabira umuntu ibyo kurya bizomubeshaho ibihe byose. Bagenzi munyumviriza, iyo Adamu adacumura, n'ubu mpaye ndavuga, aba ari umuvegetarian. Mu yandi majambo mvuze mu kinyamazuru, n'ubu aba ari umuryamboga, umuryavyamwa. N'ubu ntaba ararya inyama n'umunsi n'umwe iyo adacumura. Mu yandi majambo rero, mu nkomoko y'umuntu agizwe n'ibimera. Iyo umuntu agombye kwinjira inyuma y'urukuremwa kwiwe agafungura ibikoko, aba yinjiye inyuma y'irema, inyuma y'ugucumura, abari inyuma ya Edeni. Muhava mugira muti none ibi bintu byo mu Itanguriro ko ari byo twasomye, ibi yinjiyemwo bijanye n'ibyo kurya navyo abigiyemo kabuki? Ndi mu busobanuro bw'iri somo impamvu Imana yaciyemuha ibyo kurya, byari ibyo kurya bimubeshaho ibihe byose. Ariko amaze gucumura, Imana ntiyari igikenera yuko umuntu abaho ibihe byose. None yabigenjeje gute kugira ngo agabanuke ntamare ibihe byose? Imana ikuruguture amatwi y'abasoma igitabo cy'Itanguriro kugira ngo tujane. Iyo umuzungu cyane umushinwa akoze itelefone akabona iraramba cyane, hama akabona agiye guhomba kuko bazigura zidahera, agerageza gukora pirate yayo, hama izo telefone niho zihera n'ingoga. Mugabo Imana nayo ntibyari bigikunda ko irema uwundi Adamu wa pirate, yari wa wundi nyene. Mu bigereranye rero ni radio, iyo wamaze kubona yuko ivuga amapire ntahere, icucu usabwa no gukora amapire ahera n'ingoga kugira ngo bagusorere iradio izime n'ingoga. Umuntu rero nawe Imana yararavye ica imwongerera ko ibindi byo kurya bitari mu ntango, kugira ngo cyanditswe gishike cyo kutabaho ibihe bidashira apfe.
yishwe n'ibyo kurya by'inyuma ya Edeni. Icyo mpa abumviriza radio Agakiza bagatahura aho ngira nshiki. Urabona yuko imodoka iyo ugomba yuko izima iri kiragenda uyima igitoro cyangwa ukayiha igitoro kibi. Rero Imana inyuma ya Edeni ntihari inyuma y'ibishobora gutunga umuntu, ntihari mu kibanza ibitunga umuntu bishobora kuba ari byinshi bitunga umuntu ngo abehe bihe bidashira. Byari bike kuko hari inyuma y'itongo y'inzu nzima yo gutunga umuntu ngo abehe bidashira. Imana rero inyuma ya Edeni yaremeye ko abantu bajya ibyo mu kuzimu, mu nyuma mbere inyuma y'umwuzure yongera ko n'inyama. Gutyo imyaka yo kubaho kwacu iba iratakaye, akanovera kirema gaca gatangura kugabanuka muri twebwe. Murazi neza yuko umuntu ariko aragendagenda, nababwiye ko ubuzima bwiwe ni isi nyene biravukana. Ivyatsi byovyo isi biravukana gose kuko bisokoka muri yo, kandi no kubaho kwavyo bibaho ari uko bishinze imizi muri yo. Mugabo natwe naho twayivuyemwo ibirenge byacu ntibifise imizi ngo imanuke dukuremwo amavitamine atwinjiremwo aciye mu mizi mu maguru. Ni ngombwa rero bice mu kanwa. Murazi ko nabakera bayamaze ngo ubwiza buca mu kanwa. Rero twebwe turonka ibivuye mu isi byo dutunga tukabaho igihe kirekire ari uko tubicishije mu kanwa, ibindi tukabicisha mu mazuru mu guhema, ibindi tukabicisha mu kanwa mu kunywa amazi cyane mu kwivura. Nico gituma abiga igitabo cy'itanguriro dukwiye kumenya yuko bugingo isi ari mwene wacu, niyo twagize ibibazo by'ingwara n'ibindi bibazo tuvugwa nayo nyene. Ndabaha akarorero. Iyo telefone yawe ipfuye ya Tekino, ugenda kwishirahamwe rya Tekino nyene bakaguha ibyuma byo kuyisubiriza. Ntushobora kugenda kwishirahamwe rya Itel canke rya Nokia canke rya Samsung ngo icyuma cha Samsung nticinjira mu cyuma cha Itel canke cha Tekino. Nawewe rero nugwara ukarwara, uzumenye neza yuko uza kuvugwa mu butare wavuyemwo. Kimwe rero mu bigize umuntu vyiza cyane kandi bimubeshaho nibimera n'amazi nibivu. Ntutangazwe nuko ibyo bintu bibaye umuti wo gusubiriza utwuma tumwe tumwe, nabivuze mu mvugo y'abanyeshure, utwuma tumwe tumwe watakaje. Nta handi hantu dushobora kuva ngo badusubirize atari aho wavuye nyene. Nico gituma iyo uvunitse ugenda ku baganga bakagutera ibumba, naho uvuga ngo ni sima, bakagutera ibumba. Ubuze vitamine A bashaka ati gikaroti. Kumbura karoti yo bya bintu wari kuronka mu bivu niyo yabidugije. Murabona ikaroti yadugije ibara risa na jone, ariko wewe kubera ikirenge cyawe hajya naho ugenda ukakimaza ukwezi haje karoti bayiteye ntiyoduza bijya bintu karoti yakudugirije. Ucuyifungura rero. Iyo uri kufungura ivyatsi ugafungura ivyamwa ku rugero rwiza, uba uri kuremeza neza ko inkomoko yawe, uba uri kuremera inkomoko yawe, kandi bituma uramba. Imana iduhe gutahura iri jambo. Hanyuma mbega byaje gute kugira ngo Itanguriro 1:29 rihinduke? Nuko umuntu yacumuye agakora ibyaha, hanyuma umuntu yaremwe ari umwe, hanyuma umugore nawe ava mu rubavu. Igitabo cy'Itanguriro kiratomora neza ko Imana yaremye umuntu umwe, ariko abantu benshi babivye amacakubiri muri bo. Ntibazi ibanga riri muri iri jambo ngo murondoke mugwirire ku isi. Niryo gombye ko turangiriza ko bakunzi. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17 ku murongo wa 26. Ibyakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 26 haravuze ngo, kandi yaremye amahanga yose y'abantu
ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose, yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho bagarukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bagenzi munyumviriza, iki kiganiro kivuga ngo dutahure ibyanditswe, iyo ubivye amacakubiri y'amoko y'urukoba, ntuzokwigere wishira mu batahura ibyanditswe byera. Aba bantu bose ubona bari ku isi yose muva hamwe ku muntu umwe ari we Adamu. Nta muntu n'umwe ari muri twebwe yavuye ku yindi si. Ni nayo mpamvu ukazobona bakubwiye ngo bakufyonze ku ifi ngo urababara, yaba umuzungu yaba umwirabure arababara kumwe wababara. Ikofe rikubiswe umuzungu nirikubiswe umwirabure bibabaza kumwe. Nta gihe ndabona mu mafarumasi y'imiti bategura imiti y'abatwa, imiti y'abahutu n'imiti y'abatutsi. Mu yandi majambo basanzwe bazi yuko turi umwe. Imiti y'abatutsi niyo miti y'abatwa, niyo miti y'abahutu. Ivyo byose by'amoko, by'imbibe z'ibihugu, amabara, byose ni itegeko ry'Imana. Reka rero kuvyitwaza, Imana niyo yagombye ko bibaho. Ni wiga igitabo cy'Itanguriro neza, yashinze ko abantu b'amoko atandukanye bapfa ku muntu umwe. Bagenzi, abatiga ijambo ry'Imana babeshera abana bariya ngo nibo bazanye ngo amoko. Ngira ndababwire yuko Imana rero yashimye ko habaho abantu barebare, abantu bagufi, abantu bera, abantu birabura, abarabo, abake. Nk'uko umurima w'amashurwe uba mwiza cyane ari uko ayo mashurwe afise amabara, niko n'Imana byayihimbaye ko tubaho muri yo dufise ubutandukane. Kandi ubwo butandukane ni icubahiro ca mugenzawe, kuko mugenzawe abaye uko utari birushaho kuguhesha icubahiro. Ndabaha akarorero. Bashobora kuvuga ngo ujya mugabo mugufi, ngo genda muri karatiye nguraza kubona ngo hajya ku isoko ngo mugabo mugufi aca gutora bimworoheye kuko abandi ari barebare. Ntiwumva yuko kuba hariho barebare ari amahirwe yawe yo kumenyekana. Barashobora kukuvuga yuko utunze kubera iki? Ni inyungu nini kuri wewe kubera abakwegereye bose ari abakene, bica bituma umenyekana. N'urukundo rw'Imana rero ko abatunzi n'abakene babana, abagufi n'abarebare bakabana, abahutu bakabana n'abatutsi, abatwa bakaja ngaho, indimi zitandukanye, amabara atandukanye, bizana urukundo aho kuzana urwango. Igitabo cy'Itanguriro dukwiye kugitahuramwo urukundo rwinshi rw'Imana. Ngo yarageze naho imbibe zigarukira, yaravuze ki abarundi mwebwe ndabagereye mugarukira aha naha. Kandi urabona ko Imana ari urukundo. Bamwe muri mwebwe bize kahise muca muvuga ngo ivyo byagizwe na Conference de Berlin. Ugize ugutahura buke cyane. Aho Imana itabishatse ivyo bya conference ntibyari gukunda. Imbere y'ukurangiza nogaruka kubijanye n'umunsi ugira indwi. Bamwe baravuga yuko mu gitabo cy'Itanguriro umunsi ugira indwi uba warahindutse. Bagenzi, dutahure ivyanditswe. Umunsi ugira indwi wabaye uno munsi mu kinyamazuru twita samedi. Mukagenda muri kazinduzi zanditswe isi tarononekara kugeza mu 1990, mukarondera ijambo samedi, insiguro yaryo muzosanga ari 7e jour de la semaine. Nagira ndakumenyeshe yuko hari impamvu Imana yashatse gushiraho ico kiruhuko. Mu by'ukuri yo ntiyari yirushe. Ico kiruhuko yagishizeho kubera ko yamaze gushiraho umuntu, kugira ngo umuntu nakora ibikorwa byiwe guhera dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi murantunga, hanyuma agere kuri samedi aruhuke, atangure ibikorwa dimanche, hanyuma aruhuke, ashitse vendredi yitegure aruhuke. None Imana yabigize kubera iki? Reka dusome muri Mariko igice ca 2 umurongo wa 27. Kandi arababwira ati isabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu siwe yabayeho kubw'isabato. Iri somo rirakomeye cyane. Imana imaze kurema ibintu mu minsi 6, ikaheza igashiraho umuntu, akaronka amazi, akaronka aharima, akaronka ivyarya, akaronka ibikoko bimukikije, yaciye ishiraho ikiruhuko. Kubw'umuntu ikiruhuko cabayeho c'isabato. Bantu munyumviriza, singomba ko dutakaza ubumuntu buri muri twebwe, dutahura ivyanditswe. Nimba wemera ko uri umuntu, kubwawe wowe umuntu, isabato yabayeho. Ariko nimba utari umuntu, isabato ntibaho. Yabandanije ku murongo wa 28 avuga ati, nico gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Iyo isabato igeze, uyu munsi w'indwi Imana yararindiye ya masaha 28 iraruhuka. Hanyuma umuntu acatangura ibikorwa byiwe. Abwirwa yuko hazohora hagera vendredi ku mugoroba, kuwa gatandatu ku mugoroba, aca hagarika ibikorwa abane n'Imana yamuremeye ikanamurema mu minsi 6. Iki kiruhuko Imana yashizeho, Bibiliya igaragaza ko ico kiruhuko cabaye ikimenyetso hagati yayo natwe. Nimba ugomba gutahura ivyanditswe vyera no gutahura Imana muremyi, usabwa kubahiriza ico kiruhuko cy'isabato kuko uri umuntu. Nitwubahiriza isabato kubera ko turi abadivantiste, nitwubahiriza isabato kubera turi abasohoke, kubera turi amadini aya. Oya, twubahiriza isabato kuko turi abantu, kuko isabato yasizweho kubw'umuntu. Imana ishimwe cyane. Reka turangize dusomera isomo riri mu Vyahishuwe igice ca 14, igice 14 umurongo ugira 6. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kuki mu gitabo ca nyuma gisozera Bibiliya ubu butumwa bw'abamarayika 3, kandi ari ubutumwa bwiza butazoshira, buhamagariye abantu gusenga iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi, bukaduhamagarira kuyubaha. Nuko iyi si yakorokeye mu gusenga iyindi mana. Hari imana zoba ngo zaratunganije iminsi ihera saa 6 y'ijoro, iyo si iyi yo mwitanguriro. Hari imana kandi ngo zoba zaragize irema ryamara iminsi igihunyaka igihumbi, iyo siyo turiko tuvuga uyu munsi. Hari n'izindi mana kandi zoba ngo zakuye umuntu mu runyo bigenda birahinduka ngo bishika mu nguge n'ahandi, iyo siyo turiko turavuga iyivugwa mu gitabo cy'itanguriro. Iyo turiko turavuga kandi hariho imana ngo iyashizeho umunsi wa dimanche itaruhezagiye isabato. Iyo mana yashizeho dimanche siyo turiko turavuga ubu.
tahura Bibiliya ikivuga. Bibiliya igusabye gusenga Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiri muri byo byose, kandi uyubahe wongere uyihimbaze. Umuhanuzi Maraki atomora neza yuko imbere yuko Kristo agaruka agahana abanyakibi, ngo azobanza kuturungikira Eliya, ngo uwo niwe gisanganya azosanganya imitima yabase n'iy'abana. Muzobisanga muri Maraki 4. Eliya none avugwa ninde? Mwibuke ko Eliya yabaye Karumeli, yakuye abantu kuri Bayali, imana y'ibinyoma, abashira ku Mana rurema. N'ubu rero harakenewe yuko abasomyi ba Bibiliya batahura Imana yaremye mu minsi 6 n'uburyo yaremye n'impamvu yaremye, hanyuma iraruhuka ku munsi ugirindwi n'impamvu yaruhutse, kandi tukamenya n'igituma yategetse umuntu kuruhuka isabato. Nuko musengi yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi, muyubahe muyihimbaze. Nivyo ndabasabira nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.